ibihugu vyacu bigize ishyirahamwe sepejeri ni ibihugu bitarabana ryiza ariko sepejeri iracari sepejeri ikora iki sepejeri irakomeye kuko erega burya abantu gucanamwe n'ibintu bisanzwe ishyirahamwe rirafise ivyo rikora twese duhurira kuri ivyo bikorwa rero novuga nti ahubwo guhurira hamwe navyo biratuma ibintu bitayangara gusumba. Hanyuma igihe mwashikira nyene kurongora ishami ry'umugwi wa Afrika hari benshi bari biteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngahe iwacu cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ati rero burya hari igihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere y'uko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo Sahel. Ubu vyifashe gute duhereye ngaha mwebwe n'u Rwanda? Umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi ego w'iryo shirahamwe n'umuvugizi waryo, ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu, hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu ni ukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika, urabaza uti we ngaho iwawe bimeze gute ingorane ze, kubera ni ubwira ibindi bihugu ingene kiya gihugu vyifashe. Ntutegeka, uri umuhanuzi ntutegeka. Rero kuvuga ngo azohera he, naho ntoba umukuru w'ibihugu vy'umwe bwa Afrika, ikibazo kindaba ntegereza kugitorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no misi? Intambwe muriko muravugana murabana yavuga cyane byarahagana. Erega u Rwanda ntiturigira tuya kuvugana. Erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye. Abanyarwanda barerewe gaha benshi, abatarerewe mu bindi bihugu benshi barerewe. Aho n'abarundi barerewe mu Rwanda. Hariho abarundi barereweyo. Nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye. Ni ikibazo kiri mu burongozi. Indongozi nazo rero turazinanye twese. Je nk'ubu niyo duhuye ikibazo mbaza n'ikimvuga nti nobo ndacarindiriye ko mushira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufise iyindi ntumbero. Twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakire. Twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda. Je narabajije basi nimuvuga ico Uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro, mutubwire ico muduhora. Eka ntacyo barigira bambwira. Hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya, urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana, bakavuga bati none iki kibuji mu minsi ya vuba aho bari biganiro bikora byose nta mezi yo bashikata narahera eka atanu ni mezi. Erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana, none nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose, erega byose burya twahejeje kuvyumvikana, hasigaye gushira mu ngiro gusa. None woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hariho akandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi. Ico gihe baca baturya batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro. Twebwe ntitwigera twanka. Hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro. Nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki, namwe nimubanze mukora iki. Ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki. Irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro ntacyo batubwiye natwe twokora. Twabwiye tuti twebwe zana aba bantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza. Mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica. Urabona nk'umuntu afata umugezi wa nawe akamwita umwana wiwe birababaje. Mugabo yakabwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanyi. Urundi nabo twafashe mu mushuhira barakiriwe imanza. None ubu vyahoze niho. Ahubwo je ndabwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivy'ubutungane, kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora. Umva ariko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera
hariho abatarahanwa. ejo bundi haheruka intumwa za leta ya Kongo ngaha, zari intumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Kongo. Iki kintu mwashitse ko nigiki kumenga bashitse bashiye bategura n'imyekano bari basize. Bagiye urumva nakubwiye nk'umuntu arongoye ibihugu by'ubumwe bwa Afurika yamara umuhanuzi, ukabona uti ngaha twumvise ibintu bigomba kuba nabi, uramubaza uti nibiki, akakubwira ingene vyifashe. Warabonye ko baje nari nagiye no mu gihugu ca Kongo ngiye kuraba kumenga ibintu ntibimeze neza, hanyuma turavugana, aravuga ivyo abona, umukuru w'igihugu avuze ivyo abona, nanje nkavuga ivyo mbona, dusanga umuti wa vyose imisi yose n'inzira y'ibiganiro. Hanyuma tiriga sinzi rero ko bajya bokwemera, ndabahamagara nabo ndabereka inzira nziza yuko ingimba atacivamwo, uburuhiro muza kugaruka ku vyo mwari mwarase ku ntango, kandi mukaza kubigarukako mwamaze konona ibintu. Abantu kubashira mw'ibarabara ni kimwe, kubakurayo n'ikindi. Erega burya hariho ahantu abantu bataramenya guhamagara abantu baja mw'ibarabara. Hariho umuntu aba yisonze acavuga ngo ndarose umwanya wo kuja kwiba, atari mu vya politike gusa, avuga ati je kwiba, ndakeneye iradiyo harya, zoca niba televiziyo, zoca nibiki, hari zokwibinga. Abantu n'abantu bibaza ingene biza gukunda ko uza guhuza rujya ruhande mu gihe bazi neza yuko mwebwe mufatanye mu nda na Perezida Tshisekedi. Je nta mukuru w'igihugu n'umwe tudakundana. Erega bavuga ko bavuga yuko byari bigoye ko nkeka abatavuga rumwe na leta bizera ico babwira, kandi wewe musanzwe nari numvise ko bagenda banezerewe. Ntibabonye ivyo bavuze, hagiye banezerewe. Burya nico mu Kirundi bavuga ngo uranyanka unyiyumviye, kuko abantu barakuza amajambo bimwe vy'insaku nababwira. Urumva bwa mbere barashobora kugira ivyiyumviro bavuga mugabo icambere mbere no bashimira ko bajyanye politike ari Kongo. Ubwa mbere kubona bashagira icizere bakavuga bati tugende tumwumvirize. Burya n'ikintu cyambere gikomeye kandi nakibashimiye cyane kuvuga bati reka twanke ivyo twiyumviye tugende tumwumvirize. Biravyerekana ko bafise umutima mwiza, umutima wuko badashaka ko igihugu cyabo gisambuka. Rero hajya twarahanuranye, turahanurana n'ubu turabandanya. Reka urumva abantu iyo bariko barinjira mu kintu kimeze nk'amatati, icambere uvuga uti nimuje hamwe, kuja hamwe muyage. Nta kintu na kimwe gishobora gushikira igihugu kidatorerwa umuti, kandi umuti ntutogwa n'umuntu umwe, umuti utogwa na mwese muri kumwe. Nkabaho uburorero ingene mu Burundi twari mu bihe bibi cane, ubu rero tukaza kwikubita agashi abapfuye tutakibazura. N'abandi rero nivyo tuguma tuvuga tuti tuze turafasha duhanura bikagenda neza. Rero ndavye uno munsi icuka si kibi, uko ndabibona si icuka si kibi hariya i Kongo. Icuka kiri ku ngorane zo zihagaze ku bwicanyi ngaha mu Burengero. Izo rero usanga ari ikibazo. Aho niho twagira tuje kuri AFC M23, baragira amasezerano, u Rwanda rwagize amasezerano na leta ya Kongo, barumvikana ingene hohagarikwa intambara. Namwebwe nibuka niyo mwari mwagiye muri Amerika, ariko uyu munsi intambara ntizirahagarara. Mwebwe nko mubibona gute, cyangwa umuntu yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro? Narye na mwebwe musanzwe mufise abasirikare mu gihugu ca Kongo. Muri vyose ubwa mbere hari ikintu kinezereza, iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza, burya ni intambwe bikomeye. Kuko nk'ubu niyo bariko baravuga bati dushire mu ngiro amasezerano, nuvuga ariho abahuza, umwe wese akavuga ati shira mu ngiro, undi shira mu ngiro. Nk'ubu ndiko ndaraba iyo bahuye ntibasubira kuri wavaho kajahe, ubu bavuga amasezerano. Kiya rero ijya ni intambwe ikomeye, hasigaye gushira mu ngiro. Gushira mu ngiro rero naho baza baravuga bati iki giriki, kuko burya kugira amahoro aba amahoro bwegu, nko kibazo ca Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende, kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo. N'ingwano yatanguye kera mu 1996. Iyo ngwano yatewe n'igihugu ca Kongo. None Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatari yo yagiteye? Kongo novuga nti
nuwofasha kugira ngo bene ingorane batore umuti. Muguru urumva iyo ngwano yarandukije abakongomani, irabandukiza gushika aho abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje. Burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi. Hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo, n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo. Uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Kongo baje kumbwira aho bo bagejeje mushyira mu ngiro y'ivyo bategerezwa, ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cyane. Ndabatera n'intege mwene mubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ngo ubu niho bavuze none kijya gihe babateye kuko leta Kongo ikigira iki kandi yari yateye u Rwanda. Uno munsi rero niba bayagiriza ngo hariho abantu babi wanyu sibo babatumiye, icyo bakora bavuga bati turondera inzira zingene batahi wabo barebe udukwegera. Urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti ubu rero nukwiga ingene musubira mu gihugu canyu. Kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontororwa n'u Rwanda nyene na M23 FDL. Yego hari abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo rwaravyemeye. Tuvuga ruti mbega none wowe ushaka kurya tora umuti wagiye kibazo nawe utarabutora kandi wewe nyene ubafise buntu. Icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDL bakorana n'ingabo z'u Burundi, bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi. Hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda. Barabavugisha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana. U Rwanda hajya rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda, igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tugije Kongo bwa mbere igisoda cyo cyatwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General, u Rwanda niko rwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje. Wabikubwiye ni president w'u Rwanda President Kagame tuvugana rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje babwire aho bahara ba FDLR nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye, nitwabatera ucamenya ko tutabashigikiye. Muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR. Uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye yuko aba FDLR bari Ituri, nta ngabo z'u Burundi ziri hariya Ituri. Abandi bari mu burere burimwo M23 n'u Rwanda, nta ngabo z'u Burundi ziri. Mugo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yajengana ne mu 2015 undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera ha mu mitwe. Naravyumvise ugutuka ntagutorera. Reka je ndakubwira buryo urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripeutu FNL, urabaza neza icyo twapfuye. Abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR wintera hamwe babwiye Paripeutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi, yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri. Baca babosha Paripeutu FNL ko dutera. Mbwira ingene n'abo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi, kandi uraza abatutsi twebwe bari barimwo sabuno muzi gusa bari barimwo ntibatubeshera. None mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha. Mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi, kugira ngo basigura igituma bafise bajya bariko bica abarundi, basigura igituma aribo babogekerereza. Ivyo ntibibaho. Hanyuma iyo FDLR urumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo. Twebwe igisoda cy'u Burundi cyagiye gufasha leta ya Kongo, rega s'u Burundi buriko bugwana muri Kongo. Twebwe twarahaye agacumu kubumwe igisoda cya Kongo, turarungika ingabo ziri kuri commandement ya leta ya Kongo. Ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute. Jewe ndatanga ingabo muri Somalia, ndatanga ingabo n'ingabo za Union Africaine, singabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine. Muri Central Africa
zishitseyo zambara umwambaro wa oni burya ntibitwa ingabo z'uburundi ni ingabo za oni muga zavuye i burundi. Nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva iyo igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare, ntikigiye gutera, kigiye gufasha. Ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora, biba biriko bikorwa n'ico gihugu. Rero kuvuga rero ngo FDLR iyo u Rwanda rwagirije FARDC igisonga ca Kongo ngo ikora na FDLR, umva cavuga ngo n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC, no kuvuga yuko ikorana na FDLR. Nivyo babagirije muga ntimwava muvuga ngo no Burundi baranabwagiriza babivuze cyane. Ejo bundi barabashize mu majwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe. Gabanza ndakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza. Mpere kuri M23 baje Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba. None ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko Kaniki si M23 yahi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe. Jewe nyene narabwiye kugira ngo narindaza jewe urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaga, yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge. Nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tubabase? Nico kibazo ca mbere namubajije, vyagenze gute ngo tubabase? Acarambwira ngo n'ubu ntiturababasi ngo turashobora kuganira. Ntushaka ushaka ko tuganira ntingo? Acavuga ati sawa daje. Mbe umuntu akwifuriza inabi wojiwe mu rugo iwe ntuce uvuga uti aca mfunga? Araza ndabaza mbe ugiye mu Burundi buba bushaka bubona n'abanyamurenge bikorwanya abanyamurenge bworinda kugorwa buja mu Minembwe abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we Mukaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata. Niyo tuba dufise inzigo tuba tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero twihore dufata ibintu vyaho. Iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twe hajya dufata ko warashe FARDC so Burundi warashe. Ndamubwira abanyamurenge bari ngaha iyo tuba kubanka gusa twari kubapakira amabisi bazi bavuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda. Hari ivyo turagira ntibibereyeho neza, none duca twiruka hariya tubaziza tuje kubahiga mu Minembwe. Bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu bicishije. Tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano w'akaye karere turi kumwe twese vyagenze gute? Duca rusanga ni M23 yaje guteranya. Kare vyari bimeze neza, hari witwa Makanika bumva baderejewe twarahuye inshuro nyinshi bo muri twigwaneho tuyaga gushika bavuga bati Makanika hagarika abarundi turize umutekano wabo nta kibazo. Mugabo M23 baze kuza bagaca bashinga twigwaneho ikajija kugwana muri M23. Ibibazo niho vyatanguye. Abanyamurenge bari mu gice batarimwo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo nta kibazo na kimwe bafise. Ingorane ziri hehe? Ziri ku banyamurenge bafunzwe nabo ba M23. Namubwiye nti bugururire abene gihugu musaza basivile bajaho bashaka babona amahoro. Ahubwo bavuga ko rimwe mwabapfungiyeyo. Aho yaho bafunga gute umva bishoboka? Bafunga gute kandi hari M23 hari na twigwaneho. Hanyuma ndamubwira nti mbega burya murazi yuko bukriye ime ari crime doge murabizi iriga burya muzobihanirwa. Abasivile kirazira yuko muvangana n'abasivile muri abakombata. Umukombata rero watwigwaneho so umunyamurenge n'umukombata ari umugwanyi rero wo muri twigwaneho ni yaba yahuye n'ingabo za FARDC ziriko zafashwa n'abarundi bakamurasa n'umugwanyi yarashwe se umunyamurenge. Ivyo vyo kuvuga ngo wewe wumva woja kubugarana abanyamurenge hari habari muri kandi benshi bari mu gice kirimo ingabo za Kongo n'izo Burundi bamerewe neza. Abo bugaranye kuko bavuga bati twobarekura bakagenda bica vyorohera. Dushaka yuko FARDC ni yaturasa habibombiza kugwa ku basivile
duce tuvuga ko baraje abasivile ni bouclier ime iko niko vyitwa ivyo. ikibazo cya Rede Tabara cifashe gutu Rede Tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta majoro general nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira tuti none ubu gutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyemezo none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda rubihakanye yano byasese gutukana naho no Rwanda bavyemera ko rubafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ingene bameze abarundi barya bakaravye emwe niba bariko aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDLR arashaje badateye u Rwanda n'abagiye bazosaza badateye Burundi nibaza naho emwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira ku vyo batuzaniye ego ku ntambara ziriko ziraba muri Sudan no muri Sudani no muri Sahel mwebwe nk'abarongoye uyu munsi cyangwa ry'ubumwe bwa Afurika muriko murazikora kuri murazi yuko ubumwe bwa Afurika umugambi dufise nuko dutegerezwa ingwano muri Afurika zitegerezwa guhagarara jewe murazi yuko banangize intumwa idasanzwe mu bihugu vya hariya muri ka karere ka Sahel rero twebwe ico dukora n'ubu nakubwiye ntuza kuba amategeko urabafasha icyo ufasha rero bwa mbere nuko dushaka ko umuti w'ibibazo byose utogwa biciye mu biganiro rero muri kaya karere ka Sahel ndabaze kujayo turaganira na cyane cyane bijya bihugu nyene bibangamiwe kurusha watwara ico gihe yarujya wa Burkina Faso turaganira ndumviriza ingene ibintu bimeze ndagira impanuro ntanga ndumva yuko hari ikibazo bahanganye ni ikibazo c'iterabwoba barahanganye naco ico kibazo naco kugira gitora umuti niko gitegerezwa yuko ibihugu vyose bijya bigize kajya karere vyogira urunani nabo nyene niko babibona kandi je niko nabibonye mu gihugu ca Sudani naho nyene tuhabahamagarira kuja ku meza ibiganiro. Sudani y'Epfo nayo Sudani y'Epfo ikibazo gikomeye kihari nuko bagumye mu kiringo umengana ifate kibanza hariho umwaka batubwira bati tugira tuje mu matora hanyuma katubwira bati amatora yasivye kubera mikoro make usanga rero ibibazo bihagaze gutyo hari ico mumaze kubikora ko muri no misi mumaze Sudani nta kindi tuyanura kuja mu matora erega umuti w'ibibazo byose bujyana amatora hanyuma ejo bundi umushikanganje w'imigenderanire w'Uburusiya yaraje ngaha mu Burundi yarazanywe n'ubuhe butumwa yarazanywe n'igiki cyari cyamuzanye ngaho urazi yuko himirije inama ya Afurika n'Uburusiya bwa mbere abazanye ubutumire no kuvuga ingene bizaba bitunganijwe rero nka jewe nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika umva yuko abari kwaravuga kuko ni jewe nzoba ndi kumwe n'urongoye iyo nama Uburusiya na Afurika umva rero tuyirongorera hamwe birumvikana ko rero twategerezwa kuvugana ingene bizoba vyifashe ingene bizogenda turizeye ko rero iyo nama izogenda neza hariho abantu benshi bagiye biyumvira yuko Uburusiya bwaba buriko buregera ngaha kugira ngo hashire naho ukuguru kubera mwegereye Kongo ko nabo baba bashaka kugira ico baronse muri Kongo murazi ko igihugu ca Kongo ari igihugu gito n'Uburusiya nta kuguru bufise mu Burundi ambasade iriho barafise ukuguru mu Burundi no cyane ko kubera gishaka gushika muri Kongo hari ubutare kubera musanzwe mufitaniye n'imigenderanire myiza none ushaka gukorera muri Kongo uca ku mugwa mukuru hari ndongozi nire habarera atagorane bafise bocikisha sati boca ibujumbura turifitaniye imigenderanire yacu washaka mu migenderanire dufitani n'ivyo bijanye bwa ubutare bibe ibijanye n'amagara y'abantu ni vyinshi dukorana n'Uburusiya hariho abagwiza atunga b'Abarusiya bari ngaha mu Burundi mbere mu vy'ubutare nyene bari mu vy'ubutare hariho abandi bari mu bindi nuvuga yuko Uburusiya tufitaniye imigenderanire myiza ego kuva mugiye ku butegetsi ibintu mwigiye muri ubu butegetsi mwumva
nakazi karuhisha ugahanura umuntu ko nawe yogerageza akahaja canke ibintu abantu babimenya babigiyemwo. Je ndababwira nti uwumva yuko ashoboye kundusha naze, hanyuma abenegihugu bamugomwe. Kuvuga ngo kuruha iyi si uzokwamurushe iminsi yose, kuko ni isi y'ibikorwa. Rero ntushobora kuvuga ngo ibi biranduhishije. Umuntu azoruhuka agiye kuruhuka nyine, ukazobona ushitse mu buruhukiro uzoba ugiye kuruhuka. Perezida Evariste Ndayishimiye muri akazi akora aronka akanya k'umuryango, ubuze umwanya w'umuryango, ahubwo n'igihugu ntacyo batwara. Kubera kubwira bati udashoboye gutunga umuryango wawe washobora gutunga abandi. Nico gituma rero ubanza kumenya yuko umuryango uriho abana mukaganira. Je noneho urabona niyo ndi muhira je menga nibereye mu buzima nyene bw'umuntu asanzwe. Urabona nuko rutarahurira hariya mu mitumba ndiko ndigira siporo, nigira nitemberera. Abana ni papa ntiyigeze areka kuba papa w'abana, kandi bararonka umwanya tugaganira nta ngorane. Hanyuma urabona no kuwuronderera umuryango. Je ndazi uvuga ngo umuryango ntupfe n'inzara, nkavuga nti ntegereza kuronka ivyo nimbura bagiye bafungure neza. Mu bana bawe hari ubona ashobora kuja muri politiki, ubona ati uyu ndabona umenga arakurikira? Nta muntu n'umwe atari umunyepolitike. Mu bana bawe uravye ati oya naje ndagira kubwire nawe uri umunyepolitike, n'abana banje n'abanyepolitike. Nta muntu n'umwe aba kuri iyi si atari umunyepolitike. Hari abantu bigirisha ngo jese n'umunyepolitike, ndabikubwiye. Ahubwo uvuga uti ubona abana bawe bakerebutse, barakerebutse ku buryo bashobora kuvamwo abantu. Ico rero cemeza no bashigira intare c'abana biwanje, ndabona ko bakerebutse. Barakerebutse kuko ni n'indero, kuko indero y'umwana iva hasi. Kuva hasi umwana akura tumwereka inzira, ukabona yuko akura nyene akerebutse. Kuko abana je ndababwira yuko umwana amaze gukwiza imyaka 18 kiza gusubira gusaba umuvyeyi. Je rero abana biwanje nta mwana ashikanye imyaka 18 ndabona ariko arasaba ngo mpa amavuta, ngo mpaka urasanga utuntu ari watwigurira tujya yikenereye twiwe. Ivyo bakora birakurikiza amategeko buryo ejo bitazohava bikwega. Baraba ati ubwo ntivyakozwe kubera se wawe yari none ko atari abakomisiyonere. Rega kugira ibintu birimo uburiganya nibijya abadandaza abakomisiyonere nibo bakorera mu gipfungu. None nk'ubu nguhe karorero, nk'umwana mukuru n'umworozi akomeye cyane, amahera arayafise, arashora ingurube, ukabona ko arose amahera haruri miliyoni 100 akazibona. Umukurikira asanzwe mwarabonye igihe nariko ndabibikorwa byo gwaruka, aho yikorera amavuta abakenyezi bisiga mu mishatsi, akavyikorera akayashora wenyene, ari we yayikoreye kuva ku ntango. Urumva nk'uwo ntugwiza tugana ruzoja kuvuga ngo amahera wayakuye he? Yafashe tujya tuvuta teranya muringa, teranya uwiresasera, ari we yayikoreye agaterateranya. Bimwe by'amasoko bashobora kuronka amasoko nkeka kubera bana biwanje nta vy'amasoko bajamo, ahubwo baza kumurondera. Iyo rero umuja kugwanira amasoko ni hamwe utanga ibiturire cyangwa ugakoresha igihagararo cyawe. Mugabo ari ibintu vyawe, ahubwo ababikeneye baza kubirondera. Hariho n'uwundi yishonera impuzu, kandi ndabona ko yigeze amahera. Hariho abandi bakiri batoyi umugu ubona icagamije icashaka. Urumva rero abana je sindabigisha kuzoba abakomisiyoneri, sindabigisha kuzoba abadandaza, ndabigisha kuba abagweza atunga nka je. None nk'ubu jewe sinshoboraga ivyo nimbo. None ucuvuga ngo bashorera ngo kubera igihagarara. Je muramvuga ndafise umugambi wo kurima ibizino, birashoboka. Ntaraza ubundi ashore nawe abirime, kandi abantu ndababwira birime ari imizino birimwe amahera, mvuga ntibemera kubera birimwe umuruho kwa muri kurakurikirana. Je ndorora ingurube ugasanga ubu nka World Vision ugasanga irangurira nk'ibibuguru nk'amajana 2 ku kwezi. Urumva none ngaho je mbanyiye mu by'amasoko n'igihagarara. World Vision iravuga iti tujya duhe ingurube abene gihugu, ni he tuzozikura? Ahari ihinguriro ry'ibibuguru ni he? Ndafise centre nese aca baza ndorora inkwavu jewe abantu baraza kugura inkwavu imivyaro, kuko jewe norongira mvyaza imivyaro y'ubwoko bwiza. Perezida Evariste Ndayishimiye bafisa ko n'abakazana
uwo munezero umeze gute? numva ko none ubu mbere ndi umupapi ubu ni sekuru ni sekuru none uraronkera umwanya abuzukuru umwuzukuru maze kuronka umwe mugabo ndazi nta ndwi ihera ataje kundamutsa sokuru bakumaza kundamutsa ni vyiza n'abakazana urumva abakwe bose usanga turi kumwe n'abana bo mu rugo erega kandi jeje nta kibazo mfise n'abana. Murakoze cyane perezida. Umwana niyo nkuru.